Afrika. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika turahera mu Rwanda, aho icyo gihugu kimaze gusinyana amasezerano na Centrafrica harimo ubufatanye mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kubumbatira umutekano nareba ibyo bwikorezi. Ibyo ntibikubiye mu bimaze gukorwa mu ruzinduko rw'akazi umukuru w'igihugu cya Centrafrica Perezida Faustin Touadera harimo mu Rwanda. I Kigali mu murwa mukuru, inkuru ya Eric Bagirubusa. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo perezida w'igihugu cya Centrafrica Bwana Faustin Archange Touadera yarageze i Kigali mu Rwanda, ari mu ruzinduko rw'akazi mu minsi 4. Akigera mu Rwanda ari kumwe n'itsinda ry'abandi bategetsi bakuru, Bwana Touadera yakomereje mu biro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro mu biganiro byihariye na mugenzi we perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Nyuma y'ibyo biganiro habayeho umuhango wo gushyira imikono ku masezerano y'ubufatanye n'imikoranire arimo amasezerano mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, amasezerano ajyanye no gucunga umutekano, ubwikorezi n'ayandi. Mu kiganiro bahaye itangazamakuru abaperezida bombi bashimye imibanire hagati y'u Rwanda na Centrafrica. Bwana Touadera yavuze ko muri rusange hari byinshi abaturage b'ibihugu byombi bahuriraho kandi ko hari n'ibindi Centrafrica ikeneye kwigira ku Rwanda. Notre visite ici à Kigali nous donne également l'occasion. Ati uruzinduko rwacu hano i Kigali ni umwanya mwiza wo kongera gushimangira ubutwererane buhamye, ariko nanone no gusangira ibitekerezo ku bibazo byo duhuzaho inyungu ku rwego rwa twembi mu karere no ku rwego mpuzamahanga. Ubutwererane bwacu twembi naje kugushimira abaturage b'abavandimwe b'Abanyarwanda n'umuvandimwe wanjye Perezida Kagame kubw'inkunga z'uburyo bunyuranye bateye Centrafrica mu bushakashatsi no gutsimbataza amahoro n'umutekano n'iterambere ry'ubukungu. Abanyacentrafrica barashaka kwigira ku iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda, ariko nanone no ku rugero rw'ubwiyunge bwatumye abantu babana. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yabajijwe ku gutandukanya iby'ingabo u Rwanda rwohereje ku masezerano hagati y'ibihugu byombi n'izindi ziriyo ku ruhare rw'umuryango w'abibumbye. Aha Perezida Kagame yasubije ko intego ari imwe yo kubungabunga amahoro, gusa yumvikanishije ko aboherejwe ku bwumvikane bw'ibihugu byombi byari mu mugambi wo gutabara bwangu, kandi ko byagaragaraga ko umujyi wa Bangui wari usumbirijwe n'inyeshyamba. Central African Republic, which was under pressure of these groups. Repubulika ya Centrafrica yari ku gitutu cy'imitwe yitwaje intwaro, bakora byihuta cyane bagerageza guhungabanya Centrafrica igihe yari yinjiye mu matora muri kiriya gihe, kandi iriya mitwe yitwaje intwaro yariyongeraga cyane itera ubwoba umurwa mukuru. Yego MONUSCO yari iri hariya, yego kandi ndabyizeye ntashidikanya ntibashakaga ko ibyabaye biba, kwinyeshyamba zigabiza umujyi wa Bangui zigatobatoba amatora, ariko bari bagikora inyigo. Rimwe na rimwe iyo bigeze mu nzego bikunze kugira ingaruka ku byemezo bifatwa, ndatekereza ari ibyo byakozwe. Uruzinduko rwa perezida wa Centrafrica rubaye rusubirira urwa Perezida Kagame w'u Rwanda aheruka kugirira muri Centrafrica mu mwaka wa 2019. Abasesenguzi mu bya politiki bakemeza ko imibano y'ibihugu byombi irushaho kumera neza, ariko se ibi bimara iki abaturage b'ibihugu byombi? Ikibazo nabajije Bwana Christopher Kayumba, umusesenguzi muri politiki mpuzamahanga. Inyungu ku muturage yenda ni inyungu zijyanye n'ubucuruzi, kubera yuko nk'uko bizi hari abanyarwanda bari muri Centrafrica bacuruza, ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika yo hagati n'amajyepfo, ariko harimo n'igihombo kitajya gisobanurwa, kubera yuko nk'ingabo zoherezwa hanze n'izoherezwe Mozambique ntabwo hasobanurwa ese ayo mafaranga azakoreshwa azazahe. Ndabizi yuko umuvugizi w'ingabo yavuze yuko u Rwanda rwo ruzishyura, ariko nk'uko bizi ubukungu bw'u Rwanda ubungubu bumeze nabi cyane, ku buryo n'amafaranga twiguriza uyu mwaka yageze kuri 76.2%. Ukibaza rero igihugu gikeneshejwe na COVID, igihugu gikeneshejwe n'amadeni, ukuntu cyatangira no kujya gutanga amafaranga kugira ngo kirinde umutekano w'ibindi bihugu, ndetse ibyo bihugu birakishubukire. Kugeza ubu ibikorwa by'imigenderanire hagati y'ibihugu byombi byaratangiye, ndetse
hari n'abanyarwanda basigaye bakorera ibikorwa by'ubucuruzi muri Centrafrica. Uruzinduko rwa Perezida Touadera ruje nyuma y'igihe gito u Rwanda rwongeye kohereza indi batayo ya gatatu igizwe n'abasirikare 750 mu bikorwa byo gucunga umutekano muri Centrafrica. Hakwibutsa ko n'amatora y'umukuru w'igihugu aheruka muri Centrafrica ingabo z'u Rwanda zari ziyacungiye umutekano kuko byashobokaga ko inyeshyamba zayadurumbanya. Biteganijwe ko Perezida wa Centrafrica n'itsinda bari kumwe bazasura ahantu hatandukanye, nk'aho kuri uyu wa gatanu azasura umudugudu w'icyitegererezo wubatswe mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze aho ni mu majyaruguru y'igihugu. Bagira Ijwi ry'Amerika i Kigali. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi aho komisiyo y'igihugu ishinzwe kumenya ukuri no kunga abarundi Sever yerekanye ko igejeje ibikorwa byo gushaka abishwe mu mwaka w'1972 mu mujyi wa Bujumbura. Umukuru w'iyo komisiyo yavuze ko bamaze kubona amakuru menshi yerekana ko abantu bo mu bwoko bw'abahutu barenga 10,000 bishwe bagahambwa mu binogo rusange i Bujumbura. I Kigali mu Rwanda, Pierre Claver niyo nkuru yabikurikiranye. Umukuru mu Sever Commission Vérité et Réconciliation ujuje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi watangaje ko mu ndwi zibiri umaze utanguye igikorwa mu gisagara ca Bujumbura umaze kumviriza abantu barenga 50 bakavuga ico bazi kubwicanye bwabaye mu mwaka w'1972. Abo bagizwe hanini n'abarokotse canke abahaburiye ababo. Pierre Claver Ndayicariye yemeje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane ko amakuru uwo mugwi waronse ariko hiciwe abantu benshi barenga 10,000 bo mu bwoko bw'abahutu. N'abahumure bakuze tumaze kumviriza, uwufise imyaka mike muri bo afise imyaka 60, uwufise myinshi nawe afise imyaka 85. Erega baratubwiye neza na neza ko inzego z'igihugu na gisirikare, abo mu ntwaro, abakozi bo mwigendereza sûreté, abo muri parke, abari barongoye umugambwe UPRONA, eka abari bafise ubutegetsi aribo babica bigacika mu gufata abantu, mu kubica no mu kubanyaga utwabo. Ubwo bwicanyi bwahiga uruhande rumwe bw'abarundi, abahutu bize n'abandi bafise ubuzima bwisununuye. Yamara ico gikorwa c'umugwi Sever kirategwa ivyatsi n'abatari bake, cane cane abaharaniye inyungu z'ubwoko bw'abatutsi. Emmanuel Nkurunziza atwara igisata c'ishirahamwe Ase Genocide Cirimoso rigwanya ihonyabwoko mu Burundi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko uwo mugwi Sever wihaye intumbero yo kwegeka amabi yo mu mwaka w'1972 ku bwoko bumwe bw'abatutsi. Igikorwa ca Sever ihari no munsi ari kwibagiza kugira ngo irondere ukuri canke yerekane ko irondere kuri ahatari aho kutari, ariko ntawo kwibagira yuko 72 mu tariki 29 zo kwa kane bice bizimanganya babatutsi isinzi ibihumbi n'ibihumbi bishwe kuri uwo mugoroba ariyo yabaye itariki ya mbere ugomba guhonya abatutsi. Uko iminsi ihera niko ikomeza yiyerekana yuko ikora ibikorwa byo ugomba kweza umugambwe CNDD aho kwandika ukuri. Ari naco gituma dusubira kwibutsa yuko atagikorwa na kimwe bariko barakora umuntu yoha agaciro, kuko ibikorwa bariko barakora sivyo kuzuriza abarundi, nivyo kweza, nivyo gukundwa kaza uwo mugambo utwara ku banyagihugu cane cane nk'ubwoko bw'abahutu kugira ngo bazimanganye ihonyabwoko n'abaje kumara abatutsi. Mu kurangiza rero twoca dusubira tugasaba cane cane amakungu n'abarundi bene bacu bakarikanura ico bikoze. Umugwi Sever wamenyesheje ko amakuru umaze kuronka yerekana ko hari n'ubundi bwoko bwishwe mu gisagara Bujumbura. Ico gihe baratubwiye ko hari abatutsi b'umutima bagerageje gukingira abahutu bagira bicwe, kandi muri abo batutsi hari ababizize. Abasirikare bavuga ko bariko barahiga abamayimurere baje gufasha abahutu ingwano mu Burundi. Aho bata abishwe ikivunga hari ku Buterere. Aha ishirahamwe Ase Genocide Cirimoso rigwanya ihonyabwoko ribibonamwo amahinyu, rikavuga ko ico gikorwa kizohava gicanishamwo ubwoko butandukanye aho kubunywanisha. Bariko bagomba kwerekana ko bitaho bose, gutyo bice byitwa yuko bwa bundi Sever itariko igomba kwikundwa kaza ku bahutu gusa, ariko none hegomba inerekane yuko inatohoza kuri bose.
twebwe tukaca twitereza tukabituma urutoki tukereka bose abafite ico bakurikirana ko mu Burundi yuko iyo ari ingendo yo kuzibiza yo gusovya ukuri. Umugwi Severe wemeza ko umaze kuzura ibisigarira by'abantu bishwe muri 72 mu gisagara ca Bujumbura kandi ko ari gikorwa kikibandanya. Imbere yo kuja mu gisagara ca Bujumbura umugwi Severe wabanje gukorera ibikorwa nk'ivyo mu ntara za Karusi, Makamba, Rumonge, Bururi, Muyinga na Kirundo, aho uvuga ko ibisigarira by'abantu barenga 100 bimaze kuzugwa. Inama nkenguzamateka y'u Burundi isaba ko ubwo bwicanyi bwo kwitwa ihonyabwoko ry'abahutu yamara ico caha ntigihurizwa ko na bose. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika. Tugume mu Burundi aho umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe rya leta Regideso ritanga amazi n'amashanyarazi avuga ko nta mashyirahamwe yarikorera azongera guhabwa kontaro zo kwegereza abaturage amazi mu gihe iryo shyirahamwe ubwaryo ribifitiye ububasha n'abahanga babishoboye. Eloge Willy Kaneza arakomeza inkuru. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regideso rije kuronsa umuyaga nkuba n'amazi meza ba mu Burundi hamwe no kubikwiragiza avuga ko amazi igihe yumva imidogo y'abanyagihugu bo mu duce tw'uburaruko bwa Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi batagira amazi meza. Kuri uyu wa gatatu kugeza mu ijoro yari yagize urugendo rwo kwirabira y'amazi yova mu Rugazi mu ntara ya Bubanza mu Burengero yongera agendera baba hakenya amazi. Jean Albert Manigomba yemeza ko mu minsi mike aya mazi azoba yagejejwe kuri abanyagihugu. Nzokora ibishoboka byose kugira abanyagihugu baronka amazi. Turafise amaproje menshi, turafise nk'iyi proje mubonye iyi twiteze yuko mu kumunani mu mpera z'ukuna amazi zo yabonetse turaja dusahiriza aya makartier yo muri Nord. Turafise yindi proje izovana amazi muri Mutambu tuzosahiriza abo muri Side. Hanyuma turafise n'iyindi tuzokora mu minsi twege nyene aho muri Irare Matyazo nizo tuzoyikorera nta muntu tuzoyihereza kuko ubu nkeneye ko n'abakozi ba Regideso bavyiyumvamwo mu minsi zoza ntayo byo kuheza ama entreprise ntavyo nshaka twege nyene tubikore ko turabafundi kandi n'ubushobozi turabufise. Ndafise abakozi mbona ko bariko baja kuri ritini yiwanje rero abanyagihugu ni batekane ikibazo ndazi ko bagifise kandi n'ukuri naje ndagifise naje amazi ndayaronka misi yose. Ishyirahamwe Gisako Burundi ryatsindiye isoko yo gukwega aya mazi riyavana mu Rugazi ryari ryatanze isango ryo kwa 2023 ku kwezi kuba ryarangije ibikorwa byose ariko haracari ibisigaye bitari bike. Manigomba aragabisha ko atagwitwazo na rumwe rifise. Kushika ubu mfate vyanditse muri kontra dushobora kubwira ngo abanyagihugu amazi azoshika mu oro muri kontra abantu bese barabizi ko amazi azoshika roveri twaje ku 8 je gushika n'ivyo nzi kera bavuga ngo Regideso zatija kuturiha Regideso jewe ngomba uvugira abanyagihugu bose abajurnaliste bose bumva ko twega namwe twere tuguteja kuri naho ari mwijoro nzokwemera nze gukora kugira ngo abanyagihugu baronka amazi barayibonye ju telefone na dafuso yarari mugabo je deja aranje kugira ngo ibyo keneza amafaranga biboneke hama abanyagihugu bose baronka amazi kwitarike roveri zo ku 8 aho rero jewe nico nzi ico Regideso izi kandi ico tegeza gukorerako nta negociation zihari dukoresha kontra nyene yanditse. Jean Ntakarutimana umuyobozi ajejwe ubuhinga muri iryo shirahamwe asigura ko icyatumye ibikorwa bidindira hanini yari kiza ca COVID-19 kubera ibikoresho byinshi vyava hanze hanyuma bikaba bigoye kubizana. Ibikorwa bigeze twava ko yageze ku ntambwe ishimishijwe gusa dufite ikibazo c'amatuyo gusa kubera turemporta mu Buganda naho hari igihe usanga bari muri kibazo gihanze isi yose ca COVID basanga twategura gupakira nk'amakamyo birateje bimaze umwanya munini. Sinovuga yuko bizoba byarangiye canke byari tararangira tugiye gukoresha ubuhinga dufise n'ivyaba bitararangira amateko arafise ukuntu atunganije turashobora gusaba kugira ngo ibikorwa bibandane. Abanyagihugu bo bemeza ko ikibazo c'amazi cyari carabaye akananira abahinga abana bo mu Gasenyi yahitwa Nyakabondo ya mbere mu buraruko bwa Bujumbura. Nta mazi dufise twebwe abanyagihugu bato nta bombo baraduha twanagisabye no mu nama nta nyisho baduhaye aho tuvoma tuhagenda isaha yose naho nye dusanga abantu bamaze ubuzuye turashaka kumara nk'amasaha cyangwa nk'amasaha 3 tugitonze abayafise mu mpande indi byo bayigurisha ijana naho nyine murabona ubuzima buri ubu buragoye ngaha amazi aratugora rwose atugora cyane. Ni ukuvuga ko ingorane ya mbere ku mazi urabona ko haraza ikibazo c'indwara y'amacinya ya korera yo kugwara inzoka n'izindi ndwara zitandukanye zifatiye ku suku rike mu gihe umuntu ashoboye kutaronka amazi amwe acabura yakoresha. Amazi ni ingirakamaro mu gihe umuntu atagira amazi burya nta buzima umuntu yoba afite. Turetse ikibazo c'amazi hari n'abandi banyagihugu bafite ingorane zo kudahabwa imizibukiro y'amatongo Regideso yashizemo ibikorwa.
Innocent Nkunzi z'umuyobozi ajejwe amazi muri iryo shirahamwe arabaremesha akemeza ko ubu hajamwo ubwitonzi bwinshi bitewe n'uko hahora hibonekezamwo ubusuma. Ico kibazo c'imizibukiro ikibazo dukurikirana hafi kandi tugishiramwo kwitwararika cyane kuko kenshi na kenshi byakunze kugaragara yuko bijamwo ubusuma. Rero bica ku nzego zitandukanye aho twakije amatiyo abo bantu twarashoboye gufata ico twokwita roreve, ivyo twashoboye konona twaravyanditse kandi abene gihugu barashoboye kubisinyira ndetse n'abajeje intwaro kuva ku gacimbiri ku mutumba ku ikomine ku ntara uburero bugeze ku rwego rw'igihugu. Abo bantu nize ko bose bamaze kubona ku rutonde no kwihangana ko amafaranga atangwa buri mwaka, ni kuvuga yateguwe mu mwaka 2021 uwo mwaka ntari kuri bije. Ibitigiri bitangwa n'ibisata vya ONU vyitaho iterambere harimo UNICEF vyerekana ko ibice 60% vy'abarundi birenga bafite amazi meza, imiliyoni 2 zirenga gato bagafata iminota 30 ku munsi kugira ngo bayabone, mu gihe ibitigiri bitangwa ni banki y'isi yose vyerekana ko muri ico gihugu nyene abantu 18% hafi aribo bafite umuyaga nkuba.